twafasha abandi mu migongo badukwega ukuboko badutwara aho bashaka tuyinziriza abo mugabo baca baduti inyuma tumaze kugira ibibazo ubu bifitiye imiduga bama mu miduga byarabaye gusa ni chance wabo kandi sino bibahora maze gurana ingorane benshi baranyirutse barahunga mbo umwana w'umuntu ampunzi Imana niyo munga kane ariko ndashimira Imana ababigize ntivyabaye antuka abakunzi ba Kings Family Burundi bunduki ubuzima bayeho ubu araburyohererwa cyane mbayeho n'abantu tumvikana mbayeho n'abantu banyumva nabo nkabumva mbayeho n'abantu tushobora kwicara tugatwenga ntitwiyumvirane ndashima mu boss wewe nta kebe kiwe kiretse gusa o twahanye kontra boss adahari novuga meme nk'umujera vuga ni wetu Charite je mu bisanzwe icyateye company ya wetu company homba uko nabonye gusa ibintu bifutika mbo Severine gusa ndafise ni Anana ndafise ni Ange je ndagomba tuzokwega amamoto umunsi umwe ubinyemerera impande y'abafans nimba bumva babikeneye barabishira ko muri commentaire je ndi ready ndabe commentaire zanyu like zanyu share ama ndabereke uko bijya atari imiti ari nuzenya talent. Vipi mabibi na mabwana, acha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. Yes, my name is MC Goragoza, umutarambirwa uva muri Kings Family Burundi. Ndizere yuko wewe wamaze gufyonda subscribe, utarafyonda subscribe, uzuribwa gufyonda subscribe. Hama uzura dutangira nyiri kibone benshi, bibone benshi. Uno munsi ndagukura mu kibanza ndakuzana mu kindi kibanza. Neza na neza ndi mu Kinama. Umuntu ari imbere sindiza no kumuvuga je ndibaza ko mwamumenye. Bamwitwa Kirura King Bunduki aka Bunduki K47 umukwezi w'amamoto umukwezi w'imodoka umujene afise impano nyinshi ariko nagumanza udamukira sonza yakora dukurikira yo sali Kings Family Burundi ni Bunduki cyangwa unyite DJ Bunduki cyangwa umunyite wa muhungu wanyu ndi ngaha ku bwanyu muri ngaho ku bwacu genda kuri page ya Kings Family Burundi like comment subscribe share hama mubandanye muturonka kandi no kumenyesha yuko ni Bunduki nyene yamenyekanye kuva kera je nibaza ko ari je no banakugarukiye je nyene ni je nyene banakugarukiye mbo ego ku myaka iheze ntari kuri rezo sociaux abo twakoranye benshi baradutaye mbo antuka nta muntu ahebwa na bose Imana nayo ntiyo vyemera harabatazi Bunduki uno munsi ego hari abantu batazi Bunduki ego ni Bunduki yashoboye kugendana n'umuririmbyi Oleg kuva muri team Ugwego ni Bunduki yamenyekanye cyane ku mbuga ndetse nawe baravuga ati none uwo mujama anwe ibiki ajya ibiki ariko no munsi ntuko turakubona ugaragara muri game ubwo warashikiwe niyahe ngorane yoba yarakubaye ko abantu batigeze bamenya muri rusange mbo uri kurambwira uko kesho uranyibutse ibyahise ya burya umuntu ari mu kibazo hariho benshi bamugwa inyuma hariho abamwiruka hariho n'abadashaka ko abegera kandi antuka je ku mubiri musanzwe muzi jewe musanzwe muzi jewe murawuzi Bunduki wawo urawuzi mugabo ndashimira Imana uko biri kose naho nashike n'ingorane abo twagendana abo nafata mu mugongo tugafatana amaboko maze gurana ingorane benshi baranyirutse barahunga mbo umwana w'umuntu ampunzi Imana niyo munga kandi antuka ndibaza ndashimira Imana uko biri kose ariko Bunduki ukuragerageza guca hariya na hariya ubwo buzima uba warabayemwo bwatumye ubura completema n'ubwahe mbo sinovuga ko byinshi hari ubuzima bubi hari guhura n'ingwara nyinshi mbo ari guhabwa amashano byo nyamukuru n'icyo novuga cyane ariko ndashimira Imana ababigize ntivyabaye aho abantu neza baguherukira uronse kontra byo muri Wetu Company ico gihe ndibuka yari nka
2019 20 yari 2020 20. niho baguheruka vyagenze gute vyakugendeye gute Mboni tugarutse ngaho rero hari ubwo na bwa buzima bubi mugabo ubuzima bubi twabutewe hamwe turashobora kuba ari twe twabwiteye cyangwa tugaterwa n'abagenzi mbo nivyo naranose contrat ajya kandi narakoze ndakora ndashima umubosi wewe nta kebe kiwe kiretse gusa twahanye contrat boss adahari novuga meme nk'umujera nk'umujera sinobura kutamuvuga ni wetu Charité Charité niwe yari umujera wa wetu company mu Kanyosha yagiye naza gusinya contrat niwe yanzanye n'ibipapuro ndasinya meme ngiye na hariya mu madiri wanje kuko contrat twari dufitanye ndonsa akazi naragenda mugabo pour sanche negerezwa kwinjiza muri company narazishiramwo kandi na boss narabimubwira ati nagiye kandi nashizemo porsa yiwanje nkatanga kuko nta muntu nayaha atarijera bo mugabo mu nyuma ibintu vyabaye kuri company vraiment navyisanzemwo mu nyuma mbona mu boss atakina agifasha mbona mu boss atakina kimwe akirungika adashaka no gutuvugisha turabaho ariko nivyo sinari mbuza ahantu ho kuja kuko naho nari ndi muri iyo nzu ya company ndafise aho nkomoka ndafise muhira ariko nkavuga ati umugenzi yanse kuva ngaha biruku kandi avuga ko nawe ari mu ngorane nivyo kweri zari ingorane torazibona umusosi yantuka kuryama bo yari simple twararyama neza ya mugabo umusosi hamwe byaragorana cyane ariko twarabanye hafi je mu bisanzwe icyateye company ya wetu company homba kubganje nta kintu na kimwe no bivuga kuko nabonye gusa ibintu bifutika ningo erega nubu ninda nabwiye ubunye rwazobona imana iratujemo iratujemo kuko meme na contrat ndacayifise sindanagura contrat none mbega warashoboye kugira contact y'umuboss kugira mushoye kuyaga ndetse umenye icyatumye atari kara sponsoriza bo umubosi wewe je nakubwiye kuva kera ati umubosi wewe nta kibazo urashobora kumwandikira akakwishura mbo ndashobora no kumutera ikibazo nkabona arandungikiye amahera nka desa 150 cyangwa yavuze bishitse aho nyene akandungikira 100,000 ya fast ati mari mikashi nkamva nuzenya urubura rw'amahera muri rimikashi ruratomvye pa ni bunduki barondera ata telefone mugaba kamuronka ati gute abaririmbyi barandika ku rubuga ati uza kumbonera bunduki ahantu hariho hose nimero ngizo ngaho kuri page muce mu telefone bunduki ubwo buzima yabubayemwo gute ata telefone muga kabandanya amadii kandi abantu benshi baravyiyumvira kandi abantu benshi barambaza meme n'abasanye bamwe ati none wewe ko ata telefone dutunga muga tukumva ngo wagiye ku madiri nguri kuyidiri ngo bakutoya naka none wewe bigenda gute hariho kuyibrandinga wewe wenyene cyangwa ukaraba agaciro kiwawe urumva ukavuga ati je ngira ndaba agaciro kiwanje muri aka kazi ndimwo buryo uje kundondera utanerefone ukandonga cyamvuga ati antuka akazi kiwanje karazwi umva wewe bagutoye cyo vuga ati uno musi je nase gutunga telefone kubera kwiraba agaciro kiwanje ku kazi kiwanje twibukanye neza ko telefone iratuma dushika kure iratuma turonka byinshi bivanye nuko telefone ari ikintu kidushikira kure Bon ndabizi ko telefone rezo sociaux ihari umuntu ashobora kwibrandinga kuri rezo sociaux akakigira wenyine ama YouTube arahari urashobora kuguruza Facebook kibrandinga YouTube iki etc ariko ivyo navyo nigeze je ninjira mwantoka vya sociale nishiremwo kubera ati gute niko kwa kundi nakubwiye ati twafashe abandi mu migongo navyumva twafashe abandi mu migongo badukwega ukuboko badutwara aho bashaka tuyinziriza abo mugabo baca baduti inyuma tumaze kugira ibibazo
uvuze ngo twafashije abandi mu migongo, twafashije benshi mu migongo, twafashe abandi mu migongo badukwega ukuboko badutwara aho bashaka kugira tubinzirize, ariko tumaze kuronka ibibazo ntibigeze baza no kudufata basi twebwe umugongo cyangwa bongere basi badufata ukuboko kandi byaraze. abo ni bande? Oya barizi abakoresheje bunduki bose yatuka barizi. Umva ugombye uvuga tutari ya bose kuko marerezma abona koreye cyane cyane ibiganiro nkaba brandingira ibiganiro kuko meme kijya kiganiro ciwanje kigiyeko turatezanya imbere nko kuguragoza we antoko wowe urunzanira akantu wewe sebo ukantelefona ngwaye ukambaza ukaza no muhira ko none wewe warabajije adresse uraza none nuzi muhira kwe ubu bifitiye imiduga bama mu miduga byarabaye gusa ni chance wabo kandi sino bibahora Imana ibandanye kubahezagira mizamu yangu ipo ishabo. Ariko ndafise ikibazo ngaho nyene bunduki dusantuzi muri entertainment yacu kenshi abasani canke abandi n'abandi basanzwe bakora ibintu bitandukanye bararonka le diaspora. Ndafise amakuru neza ko bigeze kuronka mu diaspora mugabo wahemukiye. Nahemukiye noza abahemukirwa aho baca baca abahemukiye wewe uhemukira mu diaspora ucusigara uri muzima gaye mwasha mumbwi famba ari he famba ni byo mu diaspora hajya we nuzopime ni barambesheye unshoreye nzoyajya mugabo wampaye ati kora unyubakira inzu nimba waramaye amahera unyubakira inzu nkayajya aho narakuhemuki mugabo wanshoreye none wanshore bigashika ntiwaje cyari umuntu yambari ati ari tatuwaje aho singaho nyine kuboko ngo yanditse ko Everine mbo si Everine gusa ndafise ni Anana ndafise ni Ange urayiko ndafise ni Ange meme ya Everine ikintu kivuga ko ari nk'ikijana ikinjana gusa ni akera urabona kwisa nkiri kirahera gusa nawe sino mugayira ko nawe mu batumye na Jendonka yarapambanya arandugikira Everine ubahwe mugabo sinaguhemukiye antuka sinaguhemukiye mbo urazi ivy'urukundo nivo mapenzi nivyo vyashitse wowe urabizi. Ariko bunduki ufise abana bangaye ndagomba kumenya ico kibazo. Abana babiri umwe mu Kanyosha uwundi mu Kinama. Ariko hari umwana bavuga ko wihakanye. Wihakana umwana? Nihakanye. Ati kuva kivuga utaraja kumuraba. Nkande. Nkuwaye. Abana bose urabazi? Ndabazi. Uramaze no kubona baterura no kubabeka ku migongo birashika. None guragoza kumenga ushaka kwinjira muri famille yanje bakuzi bacu gusa nimwumviriza ivyo guragoza ariko aravuga abana ndabakunda nabiwanje vraiment je t'aime papa ndabakunda cyane. Ari warashoye gukundana n'umukobwa gisanzwe kina mareresi nko wamuvuze ajya ku mazina na cyenda mwumva ari mu oya ivyo tubyihoze gusa je te jure vraiment ahari yubahwe Imana muzigame gusa ivyo tuvyihoze. Ariko muri abo bose wavyaranye bose umwe yakuvyariye canke wavyaye ku bibabi? Navyaye ku bagore babiri. Wifuza kuzobana n'uwahe? Nifuza ko nzobana nawe sha uzokwemera ingeso ziwanje. Visi ingeso zimeze gute? Ego wikura tubarira ati ngo bose ni kubaha bose. Nane guragoza wewe bigushikiye nk'ivyo wokora iki? Jewe nurabo nkunda cyane akaba ari wompa gusa je ndubaha ijambo ry'Imana kuko yavuze ati nimugende muvyare muguze nk'umusenyi wo gukiyaga. Rero kucinyuma amategeko ya Bibiliya nawe urumva ko nawe ari icaha. Ariko bunduki twizere yuko uno munsi abayeho neza bunduki basi ata stress no munsi afise.
vraiment antuka abakunzi ba Kings Family Burundi Bunduki ubuzima bayeho ubu araburyohererwa cyane mbayeho n'abantu tumvikana mbayeho n'abantu banyumva nabo nkabumva mbo mbayeho n'abantu tushobora kwicara tugatwenga ntitwiyumvirane gutwenga ntimwiyumvirane abandi mwariyumvirana Guraguza erega kwanza meme antuka hari abagenzi ushobora kubana nabo bakakubera umukoshi cyangwa ukabana no mugenzi akakubera umugisha baravyumva we muri make bakubereye umukoshi ubu bakubera sinoreka kutabivuga ashobora kwicarana urashobora kugendana n'umugenzi ukagendana mukagwa mugenda rutapfuna rose atani rwa kongo naronka muga muvanye ukagenda kundi mugenzi mukavana burundu ntimuvugishanye ukabona utangiye kuronka utudiri amahera menshi atuka ni Bunduki nyene yari yarabuze ni Bunduki ndabazanye nyene hajya kuri kamera umubona ko na look ziwe zibandanya zimera neza afise amahera no munsi oya mfisa urukundo ku bantu nkongera nkabwira n'umunezero mu mutima kuko naho ndi muntu yoma umunezero atari jeje nyene ndawihaye reka ndagushimire cyane kandi merci beaucoup Kings Family Burundi kaze kandi ndahari ku bwanyu muhari ariko hari ikintu ngomba ngire ndagusavye unyemerera imbere ya Kings ba fans ba Kings Family Burundi ndetse nawe ko baragira subscribe ko bwawe no munsi je ndagomba tuzokwega amamoto umunsi umwe ubinyemerera impande y'aba fans nimba bumva babikeneye barabishira ko muri commentaire je ndi ready ndabe commentaire zanyu like zanyu share ama ndabereke uko bijya atari imiti ari nuzenya talent ni talent wanje kandi antoka nzobibagirira uko muzoshaka meme na bajaji kose nzozikwega nkuko mwabikunda kandi commentaire zanyu nizo nshaka abemera online Kings Family Burundi like share subscribe you don't forget comment reka ndabashimire cyane yari MC Guraguza umutarambirwa kuva muri Kings Family Burundi nkuko ndabibabariye yari Bunduki akumenyesha yuko nimba ukeneye kuzokwereka ndi kungora kwega amamoto manzi wandike muri commentaire ati Bunduki Gifaro Bunduki ndagarutse indikam ndakumenyesha yuko behind camera twari kumwe na Joba mwitswe rukundo rw'abantu munezero w'abantu ni watuma amashusho abazana ameze gute ariko Bunduki ndagomba ugende ubabariye ahantu uvugiriza kweri ubabarire okay hama ubuje amakazi kiwanje kandi ndagira ntegure competition muri uko kwindwi nkorera mu Kinama munsi y'isoko ku bitaro by'ababikira nawo shikajyo kabaza kuri balle la classe baca bakoreka directement kuko no muziki uzawumva uraremereye cyane kuko uzobikoramo na Bunduki mbo twebwe ngaha turanwesha ibiyeri baju primus kandi pri normal shika wirabire ati rena Joba agenda nguriye ahubwo mugenda munguriye ahubwo ndabihinduye mugenda munguriye reka tugushimire cyane ciao WhatsApp